Hello guys, ndabaramukije cyane ni Arlene nko bisanzwe murazi ko ndabakunda cyane turi kuri PITV Peace International TV nko bisanzwe murazi ko twama tubaha ibiganiro bimeze neza biryoshe cyane kandi turabashimira cyane ukuntu mukomeza kudukurikirana turabashimira ku ma commentaire turabashimira ukuntu mukomeza kudushigikira n'ubu turabasabye mu tube hafi kandi kino kiganiro ndabingenze ntimumveyo kidaheze mugume muragushika à la fin muzoba mukoze rero turafise umutumire adasanzwe uno munsi shana nabwiye ko nzokomeza kubazanira abantu murabibona werindira gusa so ni umuntu mutari bwabone ngaha ni mushasha muri PITV no musi yemeye kuza kutugendera nene namuyondo igihe kirekire sinega mubone kugakanya murabibona murazi ko umuntu n'ukuri ari inzoza hano ni opportunité idasanzwe tuba tugiriwe rero nukuri reka tumuhe ikaze kwanza abanze yidondoye ivuga uwo ariwe mubanze mumenye bien sûr mubanze mumenye uwo ariwe ko ari umukobwa cyangwa umuhungu ndazi mu cameraman yamaze kumwerekana reka ndamuhe ikaze muri Peace International TV turaguhaye ikaze na karibu hano iwacu karibu cyane murakoze ndizera ko mumeze neza uretse ko ntari biharage nyene ngo bimera neza wari ibiharage bon merewe neza simeze neza ntibamvomereye bisambo irengarenga nizo bavomera neza kugira ngo zimere neza arakoze kungozora murumvise ako kantu ntumubwize ngo meze neza ariko mana yanje ni hatari mwitwa bande sinzi ko mushobora kwidondora kugira ngo abanywanyi ba PITV babamenye hano murabona ko muri Peace International TV rero ndagomba ko mubaramutsa mubibwire abo muri bo banyita Apelles Nichimaye nkaba ndi umujene ndakijijwe eko nico nivyo vyonyene nahejeje sinzi nkeka nimba mufise ico mwombaza avuze ko uri umujene urubatse canke hari igihe usanga uri umujene mugabo wubatse eske uri umupapa afise abana mbega uri umusore wacariko urashakisha canke ukora iki mu buzima busanzwe okay ntiharagera ko nubaka bon uretse ko nkiriko ndarondera parcelle donc bizoja ku rutonde gusa ico nkwemereye nzogira mariage samedi mariage umunsi wowe urahari kandi bitagoranye ashobora kuzoba itariki 8 za samedi umwaka ntazi ndawutora neza ukwezi uzoba ari muci vraiment uzoba ari muci dufate urabona ko turi muci kandi urabona hano ntiturashika samedi shaka kubaza ni so samedi rego mbwiye ngo samedi nari nzi ko ari so samedi naye ngo ndakubaza none aka invitation waje ukatuzaniye cane kutambajije n'umwaka murumva ko adashatse kubivugira ngaha vyose ariko karibu cyane muri PIT bumve Apelles iryo zina Apelles ntimenyerewe vraiment ni izina ritamenyerewe bahera ni benshi ba Pacifique ni benshi ba amazina menshi nyene murazi ko nyene hari amazina usanga atazwi atamenyerewe Apelles ni izina gisiguriye Apelles ni izina riri muri Bible muri Homais 10 avuga ngo umuntu ahiriza Apelles yagejejwe akarama muri Kristo so n'umutipe nkeka yabonye yarageragejwe mugabo yahawe kurama muri Kristo yanaje nibaza ko ari eko bon igikirundi nini Chimaye Apelles donc nahawe kurama muri Kristo naje nico Apelles risobanura okay murakoze cyane utanguye ubuvuba cyangwa watanguye kuvukira umwana hari abantu usanga bifitiye impano kuvukira umwana usanga ebana ngo jewe je narinze kuvangira ngifite imyaka 3 ingahe akiri muto wewe wamenye ryari ko ufise impano yo kuririmba bagendana n'undi umuntu avyumva makumva by'ukuri ko ari impano yiwe afise wewe byakujemo ryari wo bitabuye ryari nakuze muri ndirimba mu bana batoya sabite bakunze kwita Sunday school
nari mfise ijwi risanzwe naririmba nk'abandi gusa ingabire nari mfise yaseruka yari yo kuvuza ingoma hama ingene vyaje byo kuririmba byatanguye natanguye kumva ijwi ryanje rihinduka 2013-2014 buke ndibuka natanguye kwiyumviriza canke kugerageza kumviriza ijwi ry'iwanje kuri indirimbo ya Fortran kongufise n'amahoro nkumva nyene umengo hari utuntu turiko nkumva nyene hariho changement buke ndabandanya si ibintu nize nasanze vyaje uko nyene yego uretse yuko hari udutekinike tumwe nagiye ndironderera jewe bwanje nyene hamwe nkaraba utuvideo tw'abantu bazi kuririmba ku vyerekeye kuririmba kwanje kenshi ndumviriza kumviriza kwanje ni nkuko mba ndiko ndashira mu ngiro donc kuririmba kwiwanje sinovuga yuko kumaze igihe kirekire 2014 ni hafi cyane gusa kuri no level ndabishimira Imana gose yego ni nk'ivyo agahe bagacika intege kwa wewe nk'ico gifatiye nka 2013 n'ubu unye urumva ko hariho evolution kanaka mwijwi urumva ko hari ikindi kintu camaze kuzamwo nyene muri ivyo byo kumviriza banaka ndakubaza perese hari umuririmbyi nimba ari umurundi canke umunyamahanga canke ikiwemera uvuga ati vraiment ndamwemera cyane ndakunda ingene aririmba sati ndashaka gushika hageze canke no kuharenza canke gusa ndakunda tu ingene aririmba umwe canke babiri ko baririmbye usanga bafise usanga bavuga ati cyo je ndakunda Beyonce ndakunda ingene aririmba ndakunda naka ndakunda Satbi ndakunda pourquoi pas abi wacu barazi kuririmba ugasanga umuntu avuga je ndemera Big Fizzo ndemera ndemera Dudu ndemera Apollinaire abaririmbyi nyene nk'abo shaka mbwira umuririmbyi wemera abaririmbyi nemera a part yo kugira icifuzo cyo kuzoririmbana n'umuntu ingabire yanje yo kuririmba ikiri kiraduga kugeza n'ubu nemera umuririmbyi bita Travis Green kandi hari ukuntu umenga murasa na okay jere ndabonye none wasize tenti ucanga hari ukuntu umenga murafitanye agashusho jere ntaco mfana n'umukirya muntu umunyamerika n'umurundi n'umunyamerika ba muri Colombia ukunda Jean niwe natanguye gukunda no kugeza n'ubu kandi nifuza yuko mu minsi iri imbere nzoririmbana nawe mu Burundi nawo nkunda ni Dudu yego ndamukunda Travis Green ndakunda style yiwe mu vyo kwambara gena avuga ubutumwa umuntu afise revelation yego Dudu nawe cyane mu bintu byo kuririmba nawe ni Imana ibikoze ndashaka kuzoririmbana nawe kuzosorana nawe ndirimba ndibuka byarigeze kunsunikira kwandika indirimbo mbona ko nturirimbana nawe ndayifise iminsi yose yongeze kuri iyo ndirimbo mbona image ya Dudu sinzi urankuye mu ibanga ryanje ibi nari nashimye kubigira nyene secret I hope nzohagera ndirimbane nawe rimwe na rimwe nkunze kugira confusion kuko ijwi ryanje ari ryo hasi nawe akaba irimba mu bintu byo hejuru hiyo gusa nibaza yuko
ivyo vy'ijwi atangorane vyotera. Yeah. kabisa okay ivyo bintu birampimbaye cane ndibaje Imanda yifatije. urashaka kunywa amazi no mu bisiga byagiye Nta ngorane. Okay. Uwampamagaye ngo ndamukorere, afise impembe ihagije inkwiriye, shobora kutabibo. Wampamagaye ndagukurikire, ndabiyunjana mu vyiza bikwiriye umutima, singasubira inyuma. Umwiza ubandanya kwiyongera, wishushanya mw'ivyiza. Yesu ndinde gukebereza, singasubira inyuma. Sinoshobora kwijana ndi jenyene muri uyu mwijima, oya Mana reka tujane. Kuko ari wewe muco umurikira muri uyu mwijima, ewe Mana reka tujane. Yesu mfasha ndawushingurikire, ngicanje abariho kija. Yesu mfasha mfata ukuboko, menyesha untahuze ko kugukurikira atari ukuyoba. Uwampamagaye ngo ndamukorere, afise impembe ihagije inkwiriye, shobora kutabibona uyu musi, ariko kubw'isezerano ryiwe sinzomuvako. wow nuri wajabira Apelez arandijije vrema. Ya ntibiba hari umuntu afite iji nk'iri. Cameraman nimusubiye kundabisha ko murabishe kuri ubu. Mbese urakubaraba vrema. Yo nukuri ndasabye unyemere ndagukomera amashi. Kabisa urarenze cane. Ufite impano irenze. Imana iguhezagire kandi gushikane kure cane. Bashaka nguri muze kugira commentaire ngaho vraiment uyu mujama ararenze man. Waje utekeye ibiki none? Nukuri je vraiment urandije kweri kandi siniko ndigirisha. Mugani sawa. Imana iguhezagire vraiment. Igushikane kure kubwiyo mpano yawe ufise. Murumva ko guhura na Dudu ni ibintu bisanzwe afite inkiri vraiment. Nukuri turamusabye ahari hose. Tuzogerageza ko dushoboye kose tuguhuze nawe. Ndazi ko numuntu akurikirana cyane ingabire z'abandi ibinyamakuru arabikurikirana. Nukuri ibintu by'umuziki reka mandashire hari yanyu nka Apelez bivanye na projet kana kufise canke objectif ufise mu byo kuririmba aho ushaka kugera. Urisiyo kutari muri babandi bazava nk'ubagize mariage cibakipe ngo urumva ngo nta mwanya mfise nzoba ndabikora hanyuma ntaco ubu ndiko nitwararika ivy'urugo cane gasanga nyene birabaye tu nturi muri abo bantu kwe. Bon cyane baza ukuntu Apelez aremwe mu rugo nzotanga ibyo mu rugo, mu byo kuririmba nzotanga mu byo kuririmba. Bon sinzi yuko inongabire Imana yayimpaye kugira ngo iherane n'ubusore bwanje, ariko ndashaka kwibona nanje mu butama ndirimba. No kumfiro nzo ndiko ndaririmba. Sinibaza yuko ingabire zo kwijana gutya nyene ngo ni kubera ko nagize urugo ngo ndiko nditwararika urugo. Oya
mbere je mu sinzi ndibuka nkiriko ndashuha nyene muri byo kuririmba nkumva ingene bavuga apelesi uririmba neza uririmba nk'uyu. Ndari numva neza yuko yego nifuza yuko n'ibyo kuririmba ari byo byonyubakira urugo nyene, ariko sinzi uburyo Imana biteguye, ariko ndifuza yuko byobamwo navyone. Donc siniteze ko vyohera, yego nivyo kuzobandanya. Kenshi bikunda gushika ugasanga umuntu aciye amara imyaka nk'ingahe atariko araririmba canke ataboneka mu gikorwa c'Imana canke ibindi bintu nyene, kuko wavuze ko uri muri Kristo ukijijwe, no ku bandi badakijijwe batubibona aramara igihe atasubiye gukora indirimbo, canke ugasanga nimba hari indirimbo yari yarakoze avant niyo aciye asohora muri ico gihe muga nta gikorwa kanaka ariko arakora. Rero Imana kuja imbere cane kuri iyo objectif ufise no kuri zo gufashe ubigereho, kuko hari igihe mu rugo umenga hari ibintu turi mu bisana tuvuga tutazi, kuko mu rugo n'ikindi kintu ko dukunda kuvyumva, ugasanga ivyo wari witeze sivyo usanzeyo, wari waza ko bizokora. Kunda kubibona navyo, hari igihe umuntu aba avuga ati je ndakeneye amahera kugira ngo nshika kure nshikane kure ivyo nkora nyene nteze imbere Imana yampaye, ariko ugasanga aciye abiheba aciye abaokipe n'ubuzima, kandi n'ivy'ubuzima nabwo urumva tubwiza kuburondera ubwiza kuruha, ate siko turondera ubuzima nivyo, ariko ugasanga nyene impano ufise niyo yari kugushikana kure, yari gutuma ugera kuri ca kintu ushaka kugeraho, mugabo ugasanga urayihagaritse ubwo nyene. Apelesi nibaza ko turiko turarangiza ikiganiro cacu. Watubwiye yuko uri umuririmbyi n'ivyo wabitanguye kuva ukiri umwana, mbega muri ico gihe nta ndirimbo umaze kwandika nk'indirimbo zingahe urashobora kubivuga canke nibanga? Eske hari indirimbo umaze gusohora canke uriko urabitegura? Mbega hariho concert umaze gukora canke hariho gutumira bisanzwe? Vyose ni ibintu bisanzwe urashobora kubitwishura canke nimba ritari ibanga bitubwire. Numvise uri umuntu aririmba neza cane, hama kandi n'irya ndirimbo ntayo namenye, nibagiwe kukibaza. Ntayo namenye, sinzi ko yoba ari iwawe canke ari iy'abandi bantu utari bwamenye tu. Banza unyishire ico nyene. Irya ndirimbo ni rwawe canke? Kuko urumva bica bihura no kuri ca kibazo mpejeje kubaza yuko hari indirimbo umaze kwandika z'iwawe. Indirimbo ni rwanje. Bamaze kwandika indirimbo zitari nke, ushobora gushika nko muri 50 gutyo, 50-40 sinibuka neza, gusa igitigiri ca 40 kirimo, yani ma 40 gutyo. Bantu bimana dufise abantu babizi ingabire ngaha mu Burundi, urangabira basinazibiye bazi. Ndagusavye vraiment indirimbo nk'izo. Oya nta kibazo turaza kuvugana vraiment mugabo izo ndirimbo zose ni rwawe? Mu minsi iri imbere bahora bantumira bisanzwe kuja kugirisha worship canke gupresenta, kenshi bamamagaye ku giti ciwanje ndirimba iziwanje. Yego nivyo birampimbaye numva sindazi nico mvuga. Nimba hari umuntu umuririmbyi arimba ku giti ciwe afise nk'indirimbo nk'izi, impano nk'iyi vraiment ni bon, ariko bizogenda neza. Nibaza ko niyo naboneka tuzobishira hano tubivuge vraiment, tuzoyerekana canke tuzosubira gutumira ikindi gihe udukundiye nkuko wadukundiye ukatwereka iyo ndirimbo yawe, kandi ufise n'igikorwa uzotubwire vraiment uzoba ukoze. nta kabaya. Okay, none nko wifuza kukuronka wakunze ingene uririmba, vuga ati vraiment ndifuza irya muhungu, basi nimba ari nk'ikintu Imana yoba yamubwiye akore kuri wewe, canke kugusohorera indirimbo canke gukora concert canke iki, hariho abantu bashobora gushigikira impano y'umuntu, yoca bikora gute muri ako kanya? Bon, tumenyane nawe. Nyene mwamenyana gute? Kuko urumva bon biragoye, hari igihe ashobora kuvyandika muri commentaire tukaca tugira turemerewe gutanga nimero yawe canke iki umuntu yayidusavye. Nibaza ko atangorane kuri ico.
Okay, je nk'iryo ndirimbo waririmbye nari numvisemo akantu ngo uwampamagaye ngo ndamukorere sinzi wumva ibintu nk'ivyo wonye hatamaye ingero nari nzi ko ariyo woba nyene wahinguyemo nyene akantu mbwa naciye nibura ndagusavye hari indirimbo je nifuza kuririmba mugabo irazwi sinzi ko vyokunda indirimbo y'igiswahili akisema takubariki ndagusavye nimba rero nka kuprekana ko wakubitamwo ushobora kuyiririmba uza bukoze ndabigusavye nubwo ata instrument dufise nta gitara mfise nta ngoma ihari hirya ariko urashobora kuducishiriza ku gatoya. Okay. Merci. Akisema nitakubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema nitakubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema nitakubariki, wala usitie shaka, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Mipango yake ya ajabu tena haibadiliki. Akisema takuinua, ndiye mwenye kuinua. Akisema takupa mtoto katika umri wowote, aliwapa Sara na Mungu mwenye baraka zote. Akisema takubariki, watoto wako waelimike, wapate na shahada nyingi, hakuna atakayezuia. Akisema utapona, hakuna atakayezuia. Mama aliyetokwa na damu aliponywa na kanzu yake. Akisema takubariki, hakuna atakayezuia. Atalinda afya yako, maana yeye ndiye mwenye afya. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Asha ngomba kumenga twazanye wa mu mama nimba numu Tanzania cyane mu Kenya nuwahe ujyaririmbye Tanzania umenga ne twazanye mwaramurenze sana iyi ndirimbo ndayikunda cyane numva narigeze kubona ariko arayiririmba ahantu cyane umenga vraiment uyu muja waje kumuronka hano hantu nakanya kiko ko kuririmba yimvira kandi karimbo ndirimbira apana ndiri woshobora kuririmba ufise ingoma kwera wavuze ko wakunze oya yimvira kandi karirimba gafise hafi canke cyose turaganira. Okay. Wamfatishije mugozi w'urukundo, ungira uwawe mazura mpindura. Nasize byose ngo ndagukurikire. Oh, none mwami ehe nakwishikaniye, duwawe wese, duwawe wese. Turirimba wamfatishije mugozi w'urukundo, ungira uwawe mazura mpindura. Nasize byose ngo ndagukurikire. None mwami ehe duwawe navyanje ngifise, mwami duwawe ndakwihaye wese. Navyanje ngifise,
mwami nduwawe nduwawe ndakwihaye wese navyanje ngifise mwami nduwawe ndakwihaye wese. Oh, merci beaucoup. Merci. Numva umenga ntitwarangiza ikiganiro mugabo umwanya uraturega. Apelesi arandirimbisha. Apelesi ndinakubwiye ko nshaka kwiga kuririmba. Nirimba kandi karimba kiwawe kamwe. Cyo kunda. Kamwe gusa. Konyene. Cyo turangiza. Hari igihe mbona yuko kuvyikorera ataco bitwaye, mu gihe ijambo ryawe rimbwira ko ataco nokora tutari kumwe, nogerageza ariko mfisaho nogarukiriza nkabona ko ndi mukuri mu gihe wewe ubu kirikura gutunganya neza, nkiyumvira ko hageze yuko mvuga mu gihe ico gikorwa cegukiye mwe muyera, vyiyumvira unyiyumvira ko n'ivy'amahoro vyanje ndabiguhaye kora uko ugomba, ivyiyumvira unyiyumvira ko n'ivy'amahoro vyanje ndabiguhaye kora uko ugomba, mutima uragukeneye nta buryarya mbishizemwo, niwemere ko ngerageza kuko wewe ushoboye, niwemere ko ngerageza kuko wewe ushoboye. Mu bigoye ndagukeneye, gukwizera ntikugabanuke, mu vyoroshe ndagukeneye, sinihute kukwibagira. Mu bigoye ndagukeneye, gukwizera ntikugabanuke, mu vyoroshe ndagukeneye, sinihute kukwibagira. Kuko vyiyumvira unyiyumvira ko n'ivy'amahoro ivyanje ndabiguhaye kora uko ugomba, vyiyumvira unyiyumvira ko n'ivy'amahoro vyanje ndabiguhaye, ndakwizigiye nta buryarya mbishizemwo, niwemere ko ngerageza kuko wewe ushoboye, niwemere ko ngerageza kuko wewe ushoboye. Merci. Ndagushimiye cyane Apelesi. Merci beaucoup. Ndagushimiye kandi cyane gose bivuye mu mutima, na PITV iragushimiye vraiment. Niba ndagushimiye mva ko twese turagushimiye cyane. Rero nibaza ko turarangije ikiganiro cuno munsi. Nizere ko n'ikindi gihe twagutumiye n'ukuri uzohaba n'uyo mutima nyene wabikoranye. Nizere ko ikindi gihe n'ukuri twagutumiye kuzoza. Nta ngorane zo kwitaba. Turagushimiye cyane ku kigoro, ndazi ko ari byinshi byawe bigufatira, ariko wagerageje urahaba ku mwanya kandi turabigushimiye n'ukuri. Imana iguhezagire. Merci kubw'uwo mutima no kuba ndazokwa mu bikorwa nyene. Merci gose. Merci beaucoup. Ndabashimiye namwe abanywanyi bacu abakunzi ba PITV, murazi ko ndabakunda cyane. Murabona ko nkomeza kuzana abantu nyene batiryohereza nyene, urabona ko ibintu bimeze neza, tuba tumeze neza muri PITV. Mba nifuza ko igihe cyose mutagira irungu, ibintu byose mwisanga birimo, sivyo none? Rero ndabakunda cyane kandi Imana ibahezagire. Turabashimira gose. Ndasaba abantu batarakora subscribe ndabinginze mubikore, nakane juste
ugire nyene kaya kantu nyene ubona ka sabone ucigira sabone gusa kugira ngo uje mu bandi kugira ngo ikiganiro cyose dusohoye ucuze ukibona hamugire na like partage abandi bakibone turabinginze mwe mudahari murazi ko tudashaka ku bantu bikunda mutadufashije turakeneye support yawe ndabinginze hano turahari na Facebook turahari no kuri Instagram turahari hose rero ndabashimiye cyane yari Arlie nkuko bisanzwe ndabakunda cyane bye